Moreover yaratahanye ikamba rya Miss Popularity kuja muri competition byarampinduye wese. Video David Carmel igeze kugira yaraje yo muri demi-croix araja kuri ya des enfants wagize igihe nuvuga ntimwumvise umeze gute iryo video muko muyikura he nzirahari utubwire izina ry'umuhungu mukundana. Hello best fam, I hope you are doing great. On the mic ni Nitiga Manuela, nkabanda bahaye ikaze mu kiganiro cacu Gasongabugari show aka Gb257. Uno munsi turi kumwe n'umwigeme mwiza cyane kandi akiri muto yaraparticipiye muri competition ya Miss Burundi. Uno munsi akaba yaduteye iteka kugira ngo aze tuyage tumumenye un peu plus. Moreover yaratahanye ikamba rya Miss Popularity. Imbere ko tubana n'ikiganiro cacu rero mbanje gushimira le Flamboyant Gardens watije ikibanza dukoreramwo. It's a very nice place with lots of spots for pictures. Donc next time ufise gahunda, don't forget kuhashira kuri list yaho mwifuza kuja gutemberera. Ndabahaye ikaze. Merci, murakaze cyane. Mutwidondora. Amazina yanje ni Ndahiro Megane, nkaba nahawe iteka yo kuba Miss Popularity w'uyu mwaka. Megane, utuvuganye ukuri uheruka kwicara Gasongabugari cyane. Nanakunigeze nicarako nico ndagatahana nico kimbabaje. Tuzokurabira tuguha akakatwa Gasongabugari. Ego, ndashima vraiment. Tuzovuga ngo kwemerera. Megane, tukubwiye ngo uhitemwo amajambo atatu bidekrive uvuga amajambo ya. Amajambo atatu ngira mfatire ku byo abantu bambwira. Drôle, sympathique, Nous atwenze ngo bigarutse muri drôle. Donc je dirais drôle, sympathique, sociable. Okay, sociable. Megane warakunda dessin animé ukiri muto? Ego n'ubu nyakara cyari mu gatoya. Nihe dessin animé ukunda cyane kuruta izindi? Dessin animé nkunda cyane kuruta izindi nkiraba n'ubu ni Simpson. Oh, les Simpsons. Okay. Megane akabazo gatoyi ukiri umwana turi mu bwana ukiri umwana nihe je wakunda gukina? Je nakunda gukina yari Marco Polo yo muri piscine. Okay. Nagenda kuri challenge cy'ikina ariko haye na piscine. Megane wagize wakurikiranye amashuri yawe muri secondaire he? Secondaire nakurikiye kuri lycée international Michel Archange hamwe na Ami des enfants mu Rwanda. Ego hagati yo mu Burundi no mu Rwanda ni hehe wakunze cyane? Mu Burundi muhiraguma ari muhirana. Yego nahansumbirina. Hariho video David Carmel igeze kugira yaraje yo muri demi-croix araja kuri ya des enfants wagize igihe nuvuga ntimwumvise umeze gute sinzi ko yagiye mbere kuri kamera ariko wumvise umerewe gute muri wowe uciye mu kiganiro cyo kuri televiziyo. Inganda kwishije n'ikibazo iryo video muko muyikura he nzirahari twarayiravye twese nyene YouTube ndagusavye efface ikirinjiza amahera kwikuta. C'était la première fois ngiye kuri kamera effectivement. Hariho n'ahandi ho yaza akama nkavuga ibibazo. Sinakupfa nimagine ko nopfa ngiye muri kamera carrément. Megane twese twashimye secondaire hariho abantu bagize ibintu byo gutwisha abandi bagiga neza ntibibe ngombwa ko batwisha. Est-ce que bayamaze gufata ariko batwisha? Haba muri examen muri interrogation sinzi gutwisha ndapanika cyane. Baca bifatira. Ahubwo nijoro nagwaga ipapuro ati ndagusabye utanafata nditanze. Aga question kari tricky. Utubwire izina ry'umuhungu mukundana. Hari. Nagenda kufatisha question hari. Nikihe kintu abantu batazi canke bihenda ko kuri competition Miss Burundi? Abantu benshi baza ngo biroroshe. Donc bose bavuga ngo mupfa kugenda gutambuka ngo imbere mutwenga. Mais c'est vraiment dur, il faut que ce projet, il faut que uzi kuvuga, il faut que pense novuga ngo ubwenge mbwa kamwe faut que ufise ikintu kigutandukanya n'abandi kirengera ubwo bwiza uko ashaka kuri mwiza gusa ugasanga nta projet canke nzi kuvuga imbere nibiki ashobora gukora movement nta piti. Yego kuvuba ya Miss Popularity warahuye n'abantu benshi batandukanye abazwi canke wagiye urafasha n'uhe muntu yakumartse kurusha abandi? Umuntu yo yaramartse kurusha abandi kuva nk'iba Miss Popularity reka turabe ibu nabaye nahuye n'abantu benshi muga quand même gushika n'ubu abantu banguma ku mutima ni organisation ya Miss Popularity. Donc ijya équipe ya Sultan n'abandi ego nibo vraiment mvuga ati narahuye n'abantu ba top n'umucoach wacu yitwa Gislin coach Gigi nahadukarira
big love yarabafashije yaradufasha cyane. Tubwire ikintu kuja muri competition vyahinduye mu buzima bwawe. Kuja muri competition byarampinduye wese kora deja avant siniyemera n'amafisa amasoni naho nabona ikintu ushobora gukora naguma mvuga ati oya navyo nshobora kameme reka ndabireke mugabo la competition iraguha confiance en toi irakwereka ko ikintu ugishaka ukavuga ati jewe ndashaka uragishikako umva urakrea realite yawe mu mutwe maze kuvuga ati ndabishobora biba vyahitse 50% kiba kibaye. Really nice. Tuvuge tuje mu bya fashion hari amastyle menshi harawe muri no misi wotubwira style imwe ubona uvuga ati style vraiment ikwiye gukurwaho. Style ikwiye gukurwaho hari amastyle menshi cyatandengera hari amastyle andengera vraiment style ikwiye gukurwaho ni yahe hariyo abahungu bambara amajipo gusa ibintu ntibirashika ino j'espère ko bitazoshika n'ahandi hantu mu buzima busanzwe kambara ijipo je no kwambara iyindi ikwiye gukurwaho hariyo ubupira bw'ubuyungiro buri transparent mugapara kakandi ko mbwa genre carrément akayungiro nyene mayi biba biri abavyambara ni it's okay gusa ubona wewe biri extravagant quoi biri extravagant cyane bibaye na culture tuba dufise tugusavye uhitemwo ubwoko bumwe bw'impuzu kwambara ubuzima bwawe bwose uhitamo impuzu yihe ubwoko bw'impuzu no kwambara ubuzima bwanje bwose ni jeans jeans t-shirt nona ashgushika mfe Megane uramuzi Gigi Hadid umumanka bishitse ukavyuka ukisanga uri dans le corps ya Gigi Hadid wokora iki uwo munsi for 24 hours wokora iki umuntu ambe note Fanny Kendall Jenner twacha twifotoza noca nitaga en tant que Megane moi je pense que cyambere noca nifuna bajya bagenzi biwe ndumva tellement afise click ryoshe aga cercle gato ya Hailey Bieber ba umva bajya bose ba Kendall Jenner Kylie Jenner n'ibiki hamano bambaye mu mannequin umunsi umwe kandi umannequin ari wowe wese ba c'est ça Megane tubwira aventure ya like itesa cyane ukeneye kuviva aventure itesa nkeneye kuviva c'est le voyage kugenda ahantu ntazi ngira uruna n'amaculture mashasha nko muri Inde canke Polynésie guha n'abantu bashasha umva mutanahuje n'ikirimi yego wotubwira ubwoko harama danse menshi wotubwira danse ukeneye kwiga aba wumva ati rya danse niyahatari ndashaka kuyiga danse traditionnelle y'ikirundi iraryoshe me iragoye sinzi ibyo nakoze muri competition mugana naragerageje urakunda novela cyane tubwira umu actrice umwe uvuga ati umu actrice vraiment ndamwanka kubera novuga personnalité yakinye ari muri film personnalité yakinye ari muri film hari banje wa mbere nkunda we ni Teresa wo muri ari afise confidence ya kaka exactement Ruby yarambabaje cyane situbonye Ruby yatwaye Hector twaje mutemera muca muzimenya muca kuziranga basavye utubwiye have you ever had a crush ku mu celebrity Michael B. Jordan wow ni muremure uri muremure nicyo kibazo mfise utubwira love language yawe ni gute ugaragaza ko ukunda umuntu love language yanjye je pense qu'elle est plus care umva kuguma care na physical touch ubona byo bindi mugenda nk'abana mufatanye ukuboko hajya ego vuba numva juste ko hari safety yanjye nkamba mbaye safe care naho numva ko ari plus attention canke quality time umuntu wumva ko ahari muba muvugana yego ndaguha aga challenge gatoyi wodukorera phrase mu gifaransa rimwe amajambo atanguzwa na se gusa se Coucou, c'est Carole. Bandanya biko biraza. Coucou, c'est Carole. Ça. Ngana coucou, c'est Carole birakunda. Coucou, c'est Carole. Ça none ikindi kijambo canke verbe. Coucou, c'est Carole. Ça crie chez coucou, c'est Carole, ça crie chez Carl. Cindy ko bifise ça crie ça craint chez Carl. Ça craint chez Carl. Voilà, ça craint chez Carl. Megane akabazo kwa nyuma cyo dusozera.
mbaza ikibazo cyose wumva wifuza kumbaza. None nifuza kubaza. Ntumbaza ikigoye ndasavye. Makora cyane nigire muri mood nanje. Murakoze kubona mwaje ngaha. Akabazo nari mfise ni kihe kintu cya mbere kiri challenging umaze gukora? Ushaka kintu nka kera avuga ati je sinopfa ariko ubunyura akavuga ati wow narabishoboye. Actually nibaza ko ari ibinyene turimwo ko genda umuntu w'amasoni abandi kera barabizi, donc kuba ndi capable kuja kuri camera nzi ko video iza kubonwa n'abantu amajana ni nuvuga ko ari ni step ya hata nagize mu buzima and ndazi biko biramfasha nubwo biri challenging biko biramfasha. Wow baryohewe nanje akakabiri Megane wakoze kubana natwe no munsi ntitwagutubira uzogaruka cyane n'Agasongabugari kumwicaye kandi sinzoze turabidiscuta hors camera. Abeko baradukurikirana mwakoze gukurikirana kino kiganiro. Niba mwagikunze ntimwibagire gufyonda kuri like button munagisangize uwo wese mwibaza ko yakunda ino content ko turakora. Ntimwibagire kandi gufyonda kuri subscribe ndetse nakajya gakengeri hajya hirya kugira ngo anytime we post a new video mube abambere kukibona. See you next time, bye bye.